Ese nariteze ko mu Gasaka n'Igitega. Jeje bashaka dusubira kuri ko tukaganira canke turi Bujumbura mugabo kumva ko mwagura imbibe kumva ko nta kure hahari mu Mana mu rukundo nta kure hahari kuri muri mu bashitsi bibanze turonse Igitega c'est sûr ko mukamazi waduhezagira cane ko twakiye abantu b'Imana iwacu rero turabakengurukiye cane vraiment kuri aga surprise. Amahoro y'Imana abakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese tubasanganire mu kiyago tugomba tugirane nono mutumire musanzwe mumenyereye mu biganiro hano kuri Action Vibes TV. Reka tumuhe ikaze acagira ko anatwidondora. Murakoze cyane kumpa ikaze Edmond. Jewe nitwa Sandrine Hakizimana. Nkaba ndumukenyezi ndubatse n'umushinga ntaho tukaba dufitanye abana batatu. Hama kandi ndumukristo w'umukatolika. Ego cyane Sandrine, tukaba barakumenyereye abakunzi ba Action Vibes TV kuko si ikiganiro cya mbere muduhaye ngaha. Cheniye tumo kwizera kubwa Action Vibes TV. Rero uno munsi nitoye ndasanga Sandrine mu rugo rwiwe aho baheruka kwimukira. Muheruka kwimukira mu ino ntara ya Gitega. Ku bakunzi ba Action haturi mu ntara ya Kirimiro Gitega. Gitega Sandrine wacu yahora mu muji. Nubu yaje mu muji wa Gitega yahinduye imiji yavuye muri capitale commerciale ni commerciale ni Economique, c'est quoi l'économie? Muga byose bija mu mahera. Miji yo aje muri capitale politique. Ego cyane. Santi objectif kugira ngo mwimukiye ni yahe kugira ngo mube muri Gitega muvuye i Bujumbura? Komvo z'imirimo akazi jewe. Komvo z'imirimo yawe. Turabasanganije ugweze rero mu kiganiro hano kuri Action Vibes TV. Ego murakoze cyane. Namwe turabaha ikaze mu ntara nziza ya Gitega. Ndabibona nimuraba ibintu bimeze neza. Nase ko banumvisha no kuri hameze neza cyane. None Sandrine, iyo mu buzima bw'umuntu ihindagurika ry'ibihe cyangwa ihindagurika ry'ubuzima agenda aracamo, hari igihe rigira impact ku buzima bw'Kristo bwacu. Ugasanga kuva habuja mu bisanzwe l'homilie influence ugahindura cyangwa ugahindura ubuzima, nyimba akazi kagahinduka cyangwa iki birashobora guhungabanya ubuzima bw'Kristo. None gute umuntu yogumya ubwo Kristo muri iryo hindagurika ry'ibihe ry'ibibanza ry'akazi n'ibindi? Edmond murakoze cyane, murakoze kuri icyo kibazo mubajije. Ni ikibazo ndimo niko mbana naco muri iyi minsi nkuko mubivuze, si iminsi myinshi iheze twimutse. Ego turiko turakwiza ukwezi. Bon? Turiko turakwiza ukwezi. Muri bashasha ko bashasha hano. Rero nkuko bivuze kumbure ubufise aho urusenga urusengamo na pawase urusengamo jeho nari natombe hafi cyane aho twara tuba hafi ya pawase. Ubu rero narunguruje nje ahantu hasa n'ahashasha birasaba kuyadapta. Ubwa mbere mu kuguma wibuka icuri. Ego ico cyo kuguma wibuka icuri no kuvuga naho woja kure naho kumbura bari bisenge nka hafi nshobora gusimbiramo sinibagira icondi sinibagira muhira ntegerezwa no kuguma nivete mbega hafi yo muhira ni hehe mbega ndabigenze gute. Ivyo rero ntibiba vyoroshe. Jewe aha tuba wahabonye urabona quartier Nyabiharage hazi ukuntu hagenda hamanuka. Rero kugira uduhe birasaka effort gatoyi nkuko bimbwiye na gasport birasaka effort. Jewe hari igihe namvuka mu gitondo nk'ikawa havuye reka kandi jo mu gitondo daboro harakanye daboro haraduga hanyuma kandi ncamanuka ngaruka kwitegura kugira nce mbandanya ku kazi ndabe nuko umwana yagiye ku ishuri umva bimene bene hega stress gatoyi. Rega ngaha n'ubundi nahari muri capitale ni ruguru
tuhita uvuga ngo uzofatira oya yavuma no kujikirira baraduga ntuvuke kandi kiri mu muci ucumbura uraduga oya hajya si mu muci hajya ni muri meri batira muri ya kinindo canke noze wabamwo mane y'ikiyaga hajya batuga ugiye ego nariko ndababwira ati haraza akantu k'ubunebwe haraza akantu k'agatiro nkaca nibuka n'ingene Pawase aho mbaga hafi Pawase nsengeramo ni Bon Pasteur guca mu mwonga naho kasha ntabwo nubwira se ingene nza guca mu mwonga hari vumbi urumva nkumva ngene utuntu twinshi tungwaniraho mugabo kuguma ni ukicondi wondi nontegerezwa kuba kandi imbere inguvu zo kuba umukristo sizo twaremanywe nizo tuvoma mu Mana iyo ugiye kuri igisabisho iyo ugiye kuri inkuka y'imisa urumva wonyene kumenga uriko uratera ugaragara usanga basanzaye bagiye mu bugaragwa usanga uri mu bugaragwa kandi jewe ico nabonye iyo uri mu bugaragwa uri umuvyeyi uri umumama mu rugo bishaje byonsa byose cyo bituma rero nabonye ati buhoro ushaka natari hafi ntegereza gukomera si umwanya wo gufina si umwanya wo gusamara umushinga ntawe wawe ntimusanzwe muri kumwe oya umushinga ntawe yagumye mu muji yagumye yego kuko akazi kawe niyo kari nije akazi byari twari nayunguruje nkazakora n'igitega no kuvuga zarasimba rimwe na rimwe naro navuga ati nta chance nigeze gukomera rero ubwo bukomezi bwo mu byo dukora byose nk'abakristo tuva mu Mana naho rero uca wikangura vuga ukibukuriwe hanyuma kandi washobora discipline ko nkaho bica bisaba ko kuvuga ati ndi programa njyame kare no kanya gusenga ko kwitaha abana n'iki birasaba no kucugira discipline ariko byose birashoboka turi kumwe n'Imana ego cyane tukiri aho nyene rero ku bijanye no gusenga nditaha abana amanje gusenga ko muri bashasha ngaha muri no ntara ya Gitega biraborohera neza kurangura ubutumwa nkuko mwari musanzwe muburangura aho mwari muherereye mbega ubutumwa ngaha wabusanze gute burakuryohera nkuko bwakuryohera aho waruhereye n'ibindi wo bidusabikaniriza yego murakoze bon ubwa mbere ho ubutumwa ntabwo ndatangura neza ntabwo ndatangura gusa ngishika ngaha narimvira ati none umuntu yaje gusenga gute yaje gusenga he kugera Imana ntibura abamarayika ishaka ku nzira y'umuntu sinzi umumama umwe na igihe kinumve ukazi nahise ndabamusaba ruguru acamwe mu karibu ibintu mwije ndamaze ati none mbega murakatungwe none umukatolika ndabona ngaha yego kango haro babikira babango mu micungararo okay rero bacha bandangira na groupe no shaka kujamwo iyo groupe bavugiramo so twari misa cyangwa tamisi yari yo barasumusa septoti ababikira rero ikintu cambere cyafashije nuko nashaka ahantu shaka kujamwo kanya ndayimisa ni 15 minutes de marche canke 10 minutes bivanye naho imisa yabereye kurabura bihebeye Imana icorosha imisa n'icumbi cyo cyamasuye kwirotuva hanyuma ibyo mwana register vraiment sindabaza ibyo sindabisubiramo gusa ikindi kintu ngomba gusubiramo nabonye no munsi en fait ikibazo mfise ko ntaramenyera onse ngo munsi sonsengereje bo uracara aho kubangukiye nze gusengera ku madimanche ndukanye nko maparo basenga ataducanganye hano hamwe nagiye numva ntihanyubatse ndagenda ntihanyuba kabwo no musuje mwana nagiye hanyubatse kandi naciye saba yezo tiza mje yikorare no munsi yaririmbye ndashaka kuzoyiza mu kandi yezo ndaza kuzobimfasha gusa ni question de distance ariko ico nabonye coco muri ibintu byo kwimuka n'iki byihindagurika nturindire ngo nzokora ikintu ari uko habaye iyi facilité n'ubuzi kwizoboza mugabo yimvira ati gute ukaya ahubwo facilité voilà ibintu uko bikimeze ukunyene ntandanye inzira niyo nasese ciba kandi bica bikunda twebwe mbenge zo ndabigenza kandi nzobijenga pore ndazizokunda ego muri make barakunda gusenga abakristo b'Igitega barakunda gusenga kandi baranabifashanya kumva ngiyo groupe bagize umuntu amenye ati uno musinga anya ari bisa mu gitondo no gufashanya ego aba bani ngaha maramaze kumenyerana baraza kuramutsa cyangwa nabo kabagendera ego baramaze kuza kugendera naje hariho abamaze kuja kugendera nukuri Gitega haracariho kakantu kumwe kamwe kiwacu ruguru kumenya umwanya wundi rugo ibujumbura je nabona wimuka cyo mutima kahiye abanya cyane nabamenye agaca n'amezi atandatu tutamenya umwanya wangahe inyuma ube none kuri suko bameze baragenderanira bararamukanya kakantu ka kera kajya kantu nakiteka sana nakiteka cyane uramenya mugenza ubuzima arimo uramenya yagowe ari cyo ushobora gufasha wenyine ukagifasha jewe narashitse nategetse kumenya mbega ni
ni hehe nokamisha amata y'abana tumwe ushaka kwiyadapta ni hehe noshobora gutuma umuntu amakara ibintu nk'ivyo n'ukuri barabifashije ubu nsigaye se ama contact y'abantu bazana amakara ubwiye gusoza nakuzanya amakara aho hantu ntora amata nahamenyije nabo bamanyemere b'ababanyi bashyize muri iyo groupe yo kumenya habera imisa n'ukuri bafashije kumenyera n'atamisi myinshi ndahamara Imana ibahezagize. Mu bisanzwe ku byo uriko uratubwira turumva yuko burya buzima bw'Ibujumbura reka dufatira ngaho Ibujumbura bavuze ariko kandi n'abakozi ba Axe bashobora gufatira ku bisagara baherereyemo abari muri Swede abari muri Denmark abari muri Etats-Unis New York abari za Canada za atandukanye mashobora kuraba aho mubaye ukuntu imyitwarariko hagati y'ababanyi imeze hama mukaraba nyimba ariko mukosora mugakosora burya kuko aba basirimu bari babandi nyene bavuye ruguru akenshi kuko Bujumbura haki imvukira zayo sizo nyinshi mufatiye kuri ico agakuru gato yijewe ibintu nabayemo byo kwimuka d'abord différence ihari par rapport yaho naho ramba namba twari mu site kwa je no kuvuga abana bari basandi bakina mu rupangu hari hantu twibana twenyene rero tumaze kuzanga arabona nta bantu dufise tubana hafi genre ngo umwana arasigaye bakine oya no kuguma turi ngaho iwacu rero ivyo byanteye stress ndetse ko abana nabo baba stress kubera bari bamenye gukina n'abandi bana ntaci nagize stress kumva umenga turagowe umenga turi mu magorwa murafunzwe voilà mbonye abandi bana ukamenga yo n'ikindi kintu mbonye cyane ngo kwiyumvira abantu bo hanze bo atamukoze baba bafise ni wewe papa mama ngize bamukamuhagereza amafu umva je basinase n'umukozi dushaka no kwisha tukavugana yo navuze none numvise ngene ngo imisi ya mbere ndavugana abantu bari konda cyane mabere natinye kuja hanze singabe kuzoje mugacho donc bisigura urabona akamaro k'abandi bantu koko ndiko turabona kandi ntabwo turabakenye ntimushobora kwibaza ingene tugowe turamerewe nabi byumo turakenye ambiance yuko n'umwana akugoye umugure akaca kwa naka udasa umukozi tikenda mbenda ko rudukogo aho urumva nta mugururira aja muri kumana tu ntaco ni sawa nabaca bari gutukogo kiri muto apana kuza rishinga ivyo gutembera gusa reka tubifata uko mwavuze ko aho mwasengeye no munsi habashitse ku mutima cyane cyane ko hare yaririmbye mukumva yuko iba kaburiye kuja mu butumwa kugaruka mu butumwa mbe mwaheruka muri ko hare ryari yanzo kata kubera naheruka muri ko hare ntaragira mariage ko ico gihe ndibuka ko narimba muri cathédrale muri chorale charismatique mu nyuma rero maze kwimuka maze kugira mariage tuba mu Kanyosha mugabo nari muri bya bibi byo kuba muri weekend ruguru nkaba pendant la semaine nkaba ndi ruguru i Muramvya hanyuma problem nagira sinashobora gutegura i Muramvya kuko hagira dimanche ko ndirimba ndi Bujumbura kandi sinashobora gutegura i Bujumbura ko pendant la semaine bategura ndi ruguru ko hari karema chamba ntayo nsubiyemo ubu rero nsubiye kuja muri stade je ikintu cambe nanga bise mu mutwe n'inkumbuye ko hari cyenda ngomba ndakubatse ko byaba byakoroheye kumara ico gihe cyose kuko Sandrine wenda kuzi turirimbana ukunda ibintu byo kuririmba ukuntu wowe warabangukiwe no kumara ico gihe cyose utaririmba ndibuka kera tukiririmba turirimbo nzoyaga ibyiza by'umukama ako karirimbo mbere nce ntasha patiri Nyase nkuru nziza yaragakunda gose yaragakunda ahubwo tugacishe ko ndakumbuye ko turirimbana nage baririmba tocanye katagende twumva nzoyaga ibyiza by'umukama mvuge yose ibyo yankoreye haba mu gicaca n'ijoro nzoguhaya mukama nzoguhaya mukama wakijije Israeli uikura mu buja nanje ndazi kunyitayeho nzamamwizeye
mukama vuge hose ibyo yankoreye haba mu gicaca nk'ijoro nzoguhaya mukama nzoguhaya mukama. Aka karibu rero tugature bande gazandi guca wibuka abasamurago bicuru bose abasamurago ego na cyane cyane nikabashikire kabashike kunyota patiri wewe nakiwe twakamutuye ego cyane nari mumbuye ko turirimba navuga nshobora kubaza mu kije kibazo urumbajije komese natakaye cyane ntiwatakaye wawe ntiwatakaye en fait je système na chankoresha na sinishaka kureba ko hari wakigenda ukicara impande ugatuma uzura batobera ukirero yaye sintoba ubwiza kugira ako ntazi kamwe bakarimba kabiri ntaragafata uno musiro ho rero ushimana muri cyo sanga navuye mvuze ati mukama iyi ni paroisse yanje niko hari yanje imbere y'ikimisi tangura baragurisha programme y'imisi sukugurisha bagusaba 200 photocopie ko kamwe babarije photocopie programme y'imisa indirimbo baza kuririmba kugira ngo muze ku participe nimutakaye no muri mutazi urasoma amajambo mbega ingene itunganijwe neza erega ari amako hale usanga nka repertoire ya programme baririmba mu misa iguriye mu ndirimbo abakristo batazi ku buryo n'amajambo bagora kuya cyangwa ugasanga n'abakristo barazi melody muga amajambo ingene akurikirana bikabagora murumva yuko bice biheza bikabafasha ya biraryoshe bimeze neza cyane. Ego Sandirine mumaze ukwezi kumwe ngaha ukwezi kumwe burya ni gutoyi nusonga wo kwimuka mwawubonye gute mbe kwimuka byaraboroheye na cyane cyane muvuye mu gisagara ca Bujumbura mugiye mu kindi gisagara ca Gitega aho musimba intara ni zibiri ego na Muramvya ego bon ntibyatworoheye ucu byumva kuko twari no mu bukenekane bw'igitoro izi modoka zimwe itoro byinshi afiye ko yakinye kuri magendo urumva aca kuzimba cyane ariko byose mu buzima ni objectif uzica ugiye kongera ahantu ugiye ukabuza impamvu uroyeyo uguma useruka uhaje kujayo kandi byose kwanira kunze biragenze neza ego ubundi ni ukuri turaheza no gupanga ibintu urabona ko bajya kubategera bigaragara byumvikana ko bimwe bigitekeye harimo igitekeye ukumva twaje juste akazi gatanguye koje ari gitangura kuva umwanya munini umuntu ashawumara hanze ugataha bwije utashe bwije rusanze abana bagukumbuye ntuja gupangurura ibi iyo chance ugatekana mukayaga n'abana kuvuga ati ibyo ntaragera gukenera cyane tuza ndayipangura gufira la mesure ko no kuvuga rero nibyo harimo uburuhe harimo ikimugabo nibisanzwe kuko ubuzima ntigama bworoshe mugabo y'ufise objectif uvyakira none gasandi ko kazi gashobora guhinduka ugasanga urosa kandi mu yindi naho nyene uzoca wimuka bon hari igihe ushobora kuhana visa udashobora kuvyibaza muri ndege bizera kingira ngo muzoca mugira no gutangura birashika yego donc umuntu abaho ku munsi uko ubuzima bw'ipresence ejo sahacu rero n'umunsi Gitega amashusho ashobora kubura handi voilà umuntu avyakira avec souplesse niyihe shusho rero ubona ati jaho nzogenda hose nzosiga trace iyi aho nzoba naciye hose aho nzogirirwa amahirwe ibakwe ryo kuba nkeneye ko hasiga trace iyi bon et moi jewe pour le moment bon novuga uwo twazanye cyane two twakora ubutumwa sibyo ariko ubu narabonye ko umukama hari ubundi butumwa yampaye butuma ntazoba cyane muri iryo tumwa twanaduhurira mu kandi bisanzwe ariko jewe ico nsaba Imana kandi ico ngerageza gushira mu ngufu kandi ndazi ko ikimfasha kandi zo kwama ikimfasha nuko umuntu Imana izoshira ku nzira yanje azamenye ko yamenye mu Kristo nico nshimbe ubwo iyo ntambara ndamaze kwibona muri iyi minsi kuko ndiko menyana n'abantu tutari tuzinanye twaduhuye gutyo gusa duhujwe n'ama circonstances y'ubuzima rero hari usanga uko bumva utari kuvyumva rero umukama aramfasha ndashafise le courage kumbwira ati jewe
ivyo sindavyumva uko bivanye ndamubwira ngo bivanye n'umukristo ya ubwo namubwira ati jewe nanjye suko ndavyumva hari ikintu uzubona umwe canke undi yiyonjoroye kubera abona ko kandi nivyo vyiza ukora kukumbure arabona ko kuvyumva nawe atariko avyumva canke naje niyonjoro kandi mbona ko umuntu avyumva atariko nanje ndavyumva ico je nico nshaka mu buzima gardemo l'identité y'umukristo gardemo l'identité y'umuntu w'ubuntu uko vyaba bimeze kose ego hanyuma mbe ikiri kubo tuzohura mbere igisumbilije aho ndabamenyesha Imana kuko kumenyesha Imana si ukuvuga si ugusoma Bible gusa ariko ingene uri kurifata ingene uri kurabana n'uwo muntu ashobora kubona Imana à travers toi jeje nico numva ndiko ndaharanira kandi Imana nizera ko izokifasha ego cyane reka dutere tugana ku musozo wa kino kiganiro mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose twagumye twinjira mu buzima bwa Kristo gusa ubona ko iby'ubutumwa ari byo twagiye turahuriramo kenshi ni nabyo twahuriyemo nyine nta byo mu buzima busanzwe twigeze duhuriramo bose turi muri iyi bizinesi n'ingo tuyihuriremo ubutumwa nibwo twagiye turahuriramo cyane ego tudahebye iby'ubutumwa mugabo tuvuge ku buzima busanzwe nabwo ubona ubuzima bwahaye Igitega buragende kugereranyije no bwahariye Bujumbura mu cyo mbona ubuzima ino kuri ukigendera kuri ico kintu rero wanashaka ndabaterera kuri gatoya donc kerekana ko ivyo byo kuza ugendekana bibonye ntarahaza ego twageze kuzina muri formation ku kazi hanyuma twashikiye amajanye gato muri Sena naho n'igitari muhazi cyane no kudandaza ngaho Igitega rero ni hirya gato yi muri Sena no twashikiye hanyuma kenshi iyo jewe ndafise ukuntu iyo mvuye muhira nkamara iminsi myinshi ntari muhira no kuvuga mvuye muhira ico gihe ntabana twagendana bari basigaye muhira nyene Bujumbura iyo ndi je nyene nshangiye ko haje kuja gusanga imisoro y'utondo ntasenze yose ca ndayiwabira uko mbazi yuko ho urumva mbanyama kare nta kiba kimfatira niki ico gihe rero basha nagenda cyane mu misa mu gitondo ku rukundo pawase urukundo maze urukundo ndayikunda cyane karase yanje rero ico gihe rero hari muri periode ntari bisakazi rero kandi ni Bujumbura ndibuka hari muri ca gihe c'imyuzure cane mu Gatumba je tubona bimuka bakaza kurondera amazu mu gisagara no kuvuga n'abasamaze mu gisagara bashazimbako mbere n'abandi bakarunda no gusohora abari muri iyo ndibuka rero natwe twari mu bityo bitari bimeze neza candaze Igitega ndabona ubuzima bworoshe igihe twava muri formation tugaca mu isoko gatoyi ukaraba amazu ukaramutsa abagenzi babino ugasanga kuganira ati aha iyi nzu byifashe ukumva ugasanga harimo itandukaniro rinini cyane rero ncandabwira abatwari n'ibifungurwa ego ibifungurwa biracaboneka n'imboga ziraboneka cyane n'amavoka imiceri amavoka nisi yamwe twibaza ko dushobora guhora mu nda kuko twafunguka cyane ego ni ukuvuga ubuzima vraiment ino buri mwasha papa Bujumbura ico gihe rero ndabibona cyatangura gusaba Yesu cyo ndashaka Igitega kandi vraiment iyo projet kuzokora Igitega ntari bihari Yesu arashobora kubera bikoreko nkuko atabikoreyeko mugaje nabibonye kumenga ni commande yanje kuronka Igitega abantu turi kumwaza ndabye twashaje kuzonka akazi Igitega kandi je nakamusaba tugaca bitwenge tumaze muri formation haciye nka semaine ou 2 semaines sinzi ngena mbona ndashaka mu kazi batanga kuvuga ko hashobora kuboneka ko dushobora gukora Igitega rero Yesu ya commande yanje nazo kazi Igitega ndagashaka eruzumare ndabona n'abarandungitse n'Igitega narahimbawe no ntaje ndahanezererewe nari nahabonye nakunze ibintu byinshi haratuje ntacu kenera mu isoko mu kibure nukuri ni Igitega vraiment je nabonye menga nzosubira Bujumbura rero nibaza ngo mutuje ni mu muji kandi urumva n'ibintu biriho bahurumbira hari abo usanga bahurumbira igisagara ca Bujumbura mugabo bumve yuko akarusho burya nino akarusho ahubwo karino ego cane ego dutere tugana ku musozo wa kino kiganiro sinzi ko ataco ufise wumva uti ikisina kivuze sinosozera kino kiganiro ntagishikiriza abakozi ba Action Vibes TV oya no kuri jewe cyo numva nusozera ko kwakengurukira cyane ndetse nariteze ko musanga n'Igitega rero nshaka dusiga kwivuga tukaganira cyane turi Bujumbura mugabo kumva ko
mwagura imbibe kumva ko nta kure hahari mu mana mu rukundo nta kure hahari nukuri muri mu bashitsi bibanze turonse igitega c'est sûr ko mukamazi waduhezagirira cane ko twakiriye abantu b'Imana iwacu rero turabakengurukiye cane vraiment kuri aga surprise hama ndabashimira no kuri surprise ko vraiment ntaje mugeze mbere ko muzana tugendera musi bega sinuko rero ngiye nyambe mu gitondo nkavuga ati ndakwiyamirije rero merci beaucoup pour la bonne surprise nawe urakoze gushima tubakengurukire rero ngaha duciye dusozerera kino kiyago cacu twe n'uyu mushikanje Sandrine tubakengurukire ko mwafasha akanya ko gukurikirana kino kiyago cacu ntihabuze icigwa wakuyemubona ko gishobora kugufasha mu buzima heza nawe ucugira partage ugisangiza abandi gutyo tubandanye dukuzanya tubandanye tuduganiriza iteka nduzi iteka ryawe nawe uduzi iteka ryanje dufashanye kugira ngo twese dukure dukomere mu mukama tugukengurukire Sandrine Hakizimana kukanya mwaduhaye mukatuyagira no kubona mwatwakiye agasurprise mukakira mukakemera mwakoze cyane mu gutera iteka karibu no hanyuma karibu kandi nukuri turagamburuka ngaha kuri Action akarero muri no ntara tubona hari ibintu byinshi turifuza kuzoza tumusangaho na Mutama Yves yego cyane nuko rero muroranigwe bye bye